bo ofete rero yazanye ikidemu ngaha igikobwa nyine kimeze neza cy'inzobe cyariye nyine kirahaga nyine neza ndavuga ati iva urapfuye iyo mashini ni iwawe ku mutima yari HP dere asere nzi sha cyangwa nizige mashini zigira zitsindagira mu makaburimbo sha urumva impamvu mvuze ni imashini aravyibije ngo ni igikobwa cyiza kimeze neza ariko nziza mvemwe nzi ko nta gitangaje ariko kirimo ko yazanye umukobwa mwiza neza ngo mbwire ngo yazanye urukobwa rubi rindira ndakubarira ntacyo wenda cyakubarira aragiparika muri saro baraganira je nibereye hanze burya rero sinzi ukuntu nyene byashitse ndagenda kumazana no mudemu ntafungura ko amwicishije amagambo burya rero acambira ngo nta ngorane ngo azofungura no hanyuma ngo arihuta kandi umukobwa ntabonye ariko arihuta burya rero ndabaza none ko inkoko yawe yataye ndamukorera umurete canke icapati kiriki ngo yanga urumva ngo ntacyo ndavuga ati je urabizi mbafu je burya umuntu yanse kurya je mba nungutse ndamubwira ati reje ngira ndagirire ngo urashaka kugumye n'inkoko burya rero abakobwa ayisanga inzara yari yamukubise ngo urashaka wirire n'inkoko niyo mpamvu nakubwiye rero nanje uracunga neza umushitsi ntagende ngo aze kuri kwishuza oya ntajyo yonyishuza kandi yavyemeye imbere y'umushitsi yorinyishuza aho bagiye nyene ako je ndashaka bazagira frere anyereke iyo mari ariko nkeka yebeka mawe oya ni imari ni mama ya ni imari wambiki iki inja zirahari nzanira ngaha nyene bigena nzanira ndabirira naco zirakurira hanze nkahinjiye nk'umudemu w'umashini cyasanga uri kurarira ngaha c'est un problème encore ibisanzwe neje ndacahunga abantu ngo nuko yandika gusa mwene wanyu genda navyumvise Ivan mani mbwira ejo waraje ndabona yuko atamwanya ufise akazi kari kabaye kenshi cyo ndakure kugende kujya ariko hari ikintu kimwe nshaka kubaza ngira umukobwa ejo wari wazanye ngaha umukobwa yari yazanye ngaha ngo igitangaza ngo marayika ngo umuntu ngo adasubirizwa ngo mutavugirwamo je ninda bikubwiye ogari je nahora mbona umengo bari ibintu by'urukundo ntizogira imbwa cyangwa ibintu by'abakobwa ntabyo winjiramo ariko nivyo bwira rero kungene wironkeye wa mukobwa ugomba ugire umugore kwanza banza umbwire ninde yabikubwiye ivyo bintu ariko kweri hora wibaza ko makanya gatari gasuku twizaniye rega se umukozi gusa sanze bise n'impano y'ubusuku nimba ari gasuku makanyaga icyo ndamukundira araza akazi ibintu byose arabinyarutsa nuko rimwe na rimwe njya ziyo ntazijya kubera mbashitse ndushe muga bon sumukunzi ni umugenzi ngira igituma yatangaye nuko atamenyereye abagenzi b'abakobwa gusa bon umukobwa w'umugenzi sumukunzi umukobwa w'umugenzi twahuye turamenyana unovuga ko ari Imana yatumye tumenyana ariko n'ubugenzi busanzwe hama mu nyuma namubwiye ahantu mba yarahaciye rero andamutse nta n'umwanya munini yahamaze yaciye agenda okay umva ni sawa je nakiriye inkuru nabi nayakiriye nabi ko avuga ati grafrere kuva ryari yibeta ariko ntabwire erega hajya muhungu mba nkwiriye kumenya umwe wazokubera umugore kugira ngo tumumenye tumwige ko tunamumenye kuko by'iki gihe biragoye c'est pas facile kuzana umugore ngo mutifunga nuko muhuye guca usanga mu nyuma bibaye bibi hakabamo kwicuza
kumumenya kwiwe bikakubera ingorane kandi wari wumva umenga azokubera umugisha. Ivyo vyose ni ibintu bikunda gushika bikagutera gucika intege. So ndumva ni bon. So none ku kazi gute? Today ntukora? Oya, no musi ni day off. Ndafasha akanya ko kuruhuka, ntabanzi nje no muri sport. Umuntu nyene agorora imitsi, ibyo ko urambwira navyo. Gikuru no kudateshuka ku yaduhamagaye ku Mana. Niyo zomenye kubigenza kandi uri bro. Bagomba kukubwira ikintu cyose rero igihe nzose umukunzi nzona mukwereka. Okay, that's right, man. Gusa unamurose n'inyungu kuri jewe kuko aka kanya upfuye usibye inzu gusa aho ufise twaje twitiza amwe mu makara yasigaye batarakoresha umuntu akaguhambana kuko urumva bisaba ko uva mu busuri batera umuhungu bijya ni hatari. Ingecho tufana gato inge gato. Hello. Good. Nziza. Zineza. Gana nifuza ko tuvugana gatonya. Yego cyane. Uranze hajya wewe? Kumengo hano ndabazi. Aje ndakanguza ukuntu mpamagaye. Mbona imengo haraho wabunzi. Hari umunsi twari ku hotel Sangude. Ndiko ndanywa guca message nibagira telefone ndagenda. Sinzi ko nihenze ni wewe wigeze kumpa telefone nayibagiriye? Okay. So kije gihe nari bagiye gusaba nimero frame. Nimero ya telefone yiwanje? Yego kabisa. Nani mwari mu gihe ndabaherekeze? Bo, nako ndatembera tu. Okay. Nanje hari umuntu turavugana nagoma ngenda ahantu hari ahantu maze iminsi ndiko ndashaka gusaba akazi. Ndako bicamwe ariko sinzi ko nsikira nimero ya telefone kumbure tukazobandanya tuvugana. Kije gihe narakoze ikosa ryo kugira nka twaye nimero. Ariko no munsi kosa sinarikora ubya kabiri. Nimero ya telefone? Nta kibazo. Urakoze. Okay. Ngira re? Ni septembre. Yego. 269. 269. 630. 630. Wow. Hama nukuri kijya gihe burya warakoze neza wankore ikintu cyiza burya uburyo bwo gushimira sinzi ko ejo wowe ufise akanya tukabonanira hajya nyene tukaganira basi nkagushimira. Wifuza ko twakwicarana tugasangira? Yego kabisa wabukoze neza. Nzohiga akanya waza kumbaza ku telefone. Jacques, ndumva nta kibazo birimo. Urakoze cyane nuko. Urakoze cyane. Nukuri naho akazi no kabura kuba ndakubonye byo nyine nkaronka ino nimero. N'ibindi byose nzobironka uko icyo nanizeye cyari iki. Okay, nibaza hari ibyo ndashobora kubanda. Yego cyane murakoze. Sa? Mugira ibihe byiza. Yego. Bekirari. Bargufis. Gute none. Ashaka akazi ushaka buragiye gahoro arakana rindose gatonya. Ako nzokubwira ubandanye kandonderera ariko gusa hari kandi kazi ciye mbona kihutirwa gasumba ivyo. Ura ntaribi. Amakuru y'imisi ubuzima buragenda neza. Mukuru ndashima. Icyo mbura ni kimwe gusa. Icyo ubura? Icyo ubura naco Imana izokiguha. Naco cyatumye burya dushobora kubonana nawe. Ushobora kubonana nanje? Coba ari ikibazo c'amahera? Oya, si ikibazo c'amahera. Bon, twayaze ako kugira isaha nta nyishu ndabona umpaye. Inyishu kubiki?
nakubwiye ko ndagukunda. Ego ndabyibuka wari wabimbwiye kiriya gihe. Aho kugera isaha muramenya ishu yabyo kandi nanjye nagumye ndayirindiriye. Vava, sinzi niba byo kunda ko wizera ibintu ngira ndakubwire, ariko niko kuri. Sinzi nanjye hari ikintu naratahura muri buno buzima, aho ikiri mu mutima w'uwundi ukimusomamwe ariko ikiri mu mutima wawe bikagora kugishikira ngo urabe uko giteye. Jewe Iva, wanashaka ndabibona ko nkunda, kandi umukobwa yarinze byubahwa kubivuga. By'ukuri nibaza ko biba bivuye ku mutima. Ariko icyambere je sindakwanga, kandi kuva umunsi wa mbere duhura byabaye nk'imbuto nshasha itewe mu mutima wanje. Sinzi nandi sishobora kubisigura, sinzi cyakuze muri jewe, ariko nandi nibaza ko ari urukundo. Ariko nyuma y'ibyo byose jewe kumbona afise inshingano nyinshi, afise ibintu byinshi byotuma urukundo hagati yanje nawe rutabaho. Yeah. Ndakumva, ariko ushobora kunsobanurira impamvu yatuma jewe nawe tudakundana? Hagiye twitorera inyishu ariko biva uko umubona, ni sinzi ko nomwita amaboko igihumbi, kuko nakubwiye ko atabavyeyi mfise. Mfise petit frère wanje ntagiheze ishuri, byose kira kintu nije ndamumenya kuko ntararonka akazi. Mfise umuryango, basokuru na banyokuru bajya ari uko jewe nikoze mu mufuko. Mfise akazi kamfatira. None by'ukuri urabereye gukundwa, kandi ikintu nizera kuri ino si, iyo umuntu atanze urukundo aba amerita gukundwa. Rero sinshaka gusezerana ibintu bigoye nk'ibyo. Ndakwemereye ko dukundana, ntazoronka umwanya wo kugukunda. Mbega Vava azokunda Iva ari kure ayongera mukunde atari hafi yiwe? Ako jewe Vanessa sinabanje kuba intambani yatuma uheba umuryango wawe, bigatuma uheba no gufasha biwanyu. Ako hagiye umutima ukunze, akenshi usanga bigoye, kandi ndumva ikibazo ufise. Ariko humura, n'ibyo byose umbwiye je sinaba intambani, kuko nta kintu na kimwe nokugoza. Ahubwo vyoba akarusho ubu wabikora wenyene, ako je nawe turi kumwe twabifashanya. Vava, really? Yeah. Ibyo uvuze urabihagazeko? N'umutima wanje wose. Okay, listen. Ntuvuge byinshi kuko ntawe wirukana ukimwirukamo.
Karibu, karibu. Vava, sinari nzi kuza kuza. Naje gusa nuko nakwezi. Okay. So sinzi ko ugira icyo ufata. Ibintu byo kunywa byose ndabikunda. Okay, nibyo gufungura ngaha barabifise kuko muri hoteli Sango de bafise batanga serivisi zitandukanye. Bon. Reka tubanze turage icyo wampamagariye. Hamwe na bikimwe ndakubwira. Okay. Ndatangorana. So, jine nakurindiriye umwanya utari muto. Nyene ahubwo urakoze uranteka kuba waje. Bigiriye rero uje duhura byarantangaje kuko zari indoto zanje narimaze igihe kinini ndakurondera urazi ko nafata umwanya nkaza ngaha ata n'ikindi kintu nje gukora nkahirwa umunsi wose ndindiriye ko nosubira kukubona. Hari wasaze waza wirirwa undondera ngaha oya ariho gusa ega nta mutima mubi ibintu bitera umuntu kuyumva mu wundi biba ari ibintu bitandukanye ariko Vava ndagukunda cyane kandi ntibinjemwo ubu kuva ku munsi wa mbere duhura nyumvise mbaye udasanzwe kuko mpuye n'umumarayika kumbure wampaye muri zimwe muri Ep03 watorokanye uvanye mu ijuru. Mbona uciriyemwo gukunda umuntu sinakurenganya. Urakoze cyane nukuri kuba unyemereye n'ivy'agaciro cyane ahubwo niwe turi kwishima kuko bavuga ngo amasa akunda amabona. Reka uba we warankunze ndumva ntabikurenganya kuko nawe siwe n'umutima wawe ariko ikibanza aho kiri iki imbere yo kunkunda waba wariravye ko waba umeze wewe ubwawe wiravye uko ungana n'ukubera ushobora kuba uturuka no mu muryango w'abato gusa nabyo ntumenye urabona yuko je nawe twakundana. Vava sinumutwa kandi rega je nzokura sinzoguma ngana uko Vava ndi mugufi ku buryo yaho tutakundana rega tuzogenda tureha buhoro buhoro ntucike intege genda gahoro gusa je ndumva ntakunda igikuri nkawe. sindi igikuri kwera ubwo mufata nka pigime kwera ndi umuntu w'umugabo hama niwakura ngira nzokwemerera ariko igihe naco kizoba cakujanye nzoba nararose abakuze imbere yawe ko simbona ko basigaye babyara abantu b'ibice. Urabona dufate ko koko wabivuze untwara akashira mu rugo ubona twaryama ku gitanda gute ko je ndagusumba wewe uri mugufi nanje ndi muremure woca ukoresha ibitanda bibiri. nzogerageza ntacyo nanira naho ndi mugufi nzokura. Reka ndaguha ayo mahirwe niwakora uzondondera.